Akaze barundi namwe barundi kazi mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe n'abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Muri aka kanya rero reka tubashikirize zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira yibande ku mugambwe CNDD-FDD bombori yongeye kwaduka uti niyihemvo n'imvano. Reveriyano Ndikuriyo nyuma yuko umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ari we Reveriyano Ndikuriyo ajanwe mu bitaro muri Kenya amagara ye atifashe neza, ndetse hakaba hari inkuru zatubariraga ko uyu umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba nyene ngo yarahawe ishano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we Angeline Ndayishimiye. Sibyo gusa kuko hari nandi makuru twaronkejwe n'amasoko avuga ko ngo yoba yaranagambaniwe n'abanyapolitiki bakomeye. Amakuru rero kuri ubu ngubu turonkejwe n'amasoko yacu nyuma yuko uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ajanwe mu bitaro vy'i Dubai nyene ubwo amagara ye atari yifashe neza, ndetse akaza kuvugwa nyuma akongera agatora ubuzima. Kuri ubu amakuru turonkejwe n'amasoko yacu aratubarira ko nyuma ya hari indege yamureruye imushikana ku kibuga c'indege i Bujumbura, ndetse yamaze gushika mu muryango iwiwe. Nyuma yaho rero yaciye akoranya abanyamugambwe CNDD-FDD, ndetse ababarira ko asezeye ku mugambwe CNDD-FDD bivanye no kuba bari bakomeje kumugambanira. N'amakuru duhawe n'amasoko yacu imvo n'imvano nta yindi, biravuga ko Hussein Rajabu ari we ngo yoba ashaka gusubirira uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Nyuma rero y'ubwoba ntangere kuri Reveriyano Ndikuriyo yaciye abitangaza ku mugaragaro avuga ko atokwihanganira kuba azorinda kwicwa n'abanyapolitiki bakomeye azira kuba umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD. Bityo rero yaciye abishikiriza avuga ko asezeye kuri uyu mugambwe, ahubwo nibishoboka nawe gazoca yifatanya n'umugambwe wundi. Amakuru atobera ko ngo yoba agiye kujya mu mugambwe CNL inyankamugayo wa Agathon Rwasa. N'amakuru dutorejwe n'ubundi n'amasoko yacu atuberera ko ngo yoba amaze iminsi ari kumwe mu biganiro n'ujya muhari wa CNL inyankamugayo uyobowe na Agathon Rwasa. Bivuga ko rero ari nawo ngo ndetse wamubaye hafi ubwo yaragwariye iyo muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyene, aho bivugwa ko Agathon Rwasa yamusuye mu kinyegero baje kuganira uburyo ngo yosezera ku mugambwe CNDD-FDD agaca yigira mu mugambwe wa CNL inyankamugayo wa Agathon Rwasa, ndetse ngazoca awubera n'umushikiranganje. Mu makuru rero twatohorejwe n'amasoko yacu yatubariye ko nyuma yuko agambaniwe nyene ubugambanyi ntangere yari yagiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse n'umutamukanyi wiwe n'abanyapolitiki batandukanye mu Burundi, byamuteye ishavu ntangere yaciye asezera ku CNDD-FDD abarira ko atagikeneye kuba umushikiranganje atagikeneye nyene kuba umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe CNDD-FDD. Muri CNDD-FDD ishavu riranega agahinda ntangere kuba CNDD-FDD bariko bararira ayo kwarika bivanye n'ukungene uyu mugabo yoba asezeye muri uyu mugambwe CNDD-FDD. Nta yindi mvo n'imvano nuko nyene ngo yoba atagikeneye kurongora CNDD-FDD kuko ngo harimo akagambane uburozi buvuze ubuhuha muri CNDD-FDD. Mu yandi makuru kandi n'ubundi mu Burundi ibintu ntabwo bihagaze neza nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari amaze gufatirwa amatekwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yitavye amasengesho yo gusabira igihugu ca Amerika ndetse n'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu abarundi bashavuye, nta yindi mvo n'imvano
nuko kuri ubu ngubu nyuma yuko umuhari wa Red Tabara wumvishe neza ko uyu mugabo cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutabwa mu mvuto, baciye batanguza igitero, batanguje intambara ikomeye cyane mu kibira vyakomeye, intambara yabaye akasamutwe ndetse abatari bakeyi baramaze kubasiga ubuzima. Umugwi wa Red Tabara no mu gihe gishize mu myaka yaheze wari wagabye igitero mu ntara ya Gatumba ndetse uza no kugandagura abasoda batari bake bo mu gisoda c'u Burundi ndetse n'abanyagihugu batari bake barahaguye, abandi barahakomerekera ndetse n'ibikorwa remezo byo mu Burundi byarahangirikiye, kuko murabizi neza ko ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri iriya ntara yaje kubomogwa n'uyu mugwi wa Red Tabara. Kuri ubu rero nyuma yuko bumvishe ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yamaze gufatwa amatekwa ndetse yatawe mu mvuto, batanguje igitero gikomeye cyane, ndetse kuri ubu Prime Niyongabo ahamagaje muri Etat Major ko bamushikiriza abasoda bose b'u Burundi bajanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubera ko mu Burundi ngaha Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi ibintu vyakomeye cyane vyayangaye. Reka rero twigarukire ku makuru ku buryo bw'idonido n'ubundi kubivanye no kungene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yamaze gusezera mu mugambwe CNDD-FDD, asohoye itangazo rishikirizwa aba CNDD-FDD avuga ko atazosubira kurongora umugambwe CNDD-FDD. nta yindi imvo n'imvano niyi nuko nyene ngo mu mugambwe CNDD-FDD hoba harimo kunyinyurana Perezida Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bama batavugana neza, hagati yabo nyene bama batameranye neza. Evariste Ndayishimiye, hari inkuru twatorejwe n'amasoko yacu mu minsi yaheze yavuga gukungene boba bariko baradodoberezanya, umwe akabwira undi ngo ntunsumvye, undi nawe akabarira undi ngo ntuzonsimbura, injyane zari zose. Ni nyuma yaho rero byaje gutangura gutyo, biza kurangira umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahawe ishano, bikavuga ko rero yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi wa Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye. Nyuma yuko rero bigenze guco, byakomeje kuvugwa byakomeje nyene amakuru yakomeje gucaracara ku mbuga ngurukana bumenyi. Bamwe bakavuga ko yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi wa Hussein Rajabu, abandi nabo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, abandi nabo bakavuga ngo yaragambaniwe na Ndakugarika. Hari amakuru menshi cyane abigaruka ko, gusa amakuru twatohorejwe neza nuko yari yarahawe ishano. Amakuru rero twatohorejwe n'amasoko yacu. Gusa nyuma y'ibi byose rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaciye ajya kwivuza, ndetse gushika no kuba yarashitse byashitse naho ajanwa mu bitaro i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse yaravuwe. Kuri ubu ngubu amakuru twahawe n'amasoko yacu yatubareye ko ngo amagara ye yaba ameze neza, ndetse hari n'amakuru twahawe n'amasoko yacu atubarira ko yaba yagarutse mu gihugu ciwe c'amavuko c'u Burundi. Nyuma yuko rero yahashitse, yaciye ngo ahamagaza abanyamugambwe CNDD-FDD bose abarira ko kuri ubu asezeye atazongera kurongora umugambwe CNDD-FDD. Aha ariko arandi makuru twatohorejwe n'amasoko yacu yatubariye ko hari uruyeri ntangere ngo hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Agathon Rwasa. Biravuga ko ngo Agathon Rwasa yoba yahamagaranye na Reveriyano Ndikuriyo, bakavugana ko nyuma yuko azoca asezera mu mugambwe CNDD-FDD azoca ajya kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNR Inyangamugayo. Namakuru twahawe n'ubundi n'amasoko yacu. Murabizi neza ko umugambwe CNR Inyangamugayo wa Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse kuri ubu rero biravuga ko Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye guhangana n'umugambwe CNDD-FDD, ndetse ngo bidatevye baraza guhirika ubutegetsi wa Evariste Ndayishimiye n'umugambwe CNDD-FDD, maze hagaca hatangura undi mugambwe karongora ariwo CNR Inyankamugayo. Reka rero turabe gatoya n'ubundi nkuko twari twabibabariye ko mu Burundi n'ubundi ibintu bitameze neza.
umuhari wa Red Tabara nyene wongeye gutanguza igitero simusiga i Bujumbura. Sivyo gusa kuko hari n'amakuru duhawe n'amasoko yacu atoborera ko no mu kibira kuri ubu ngubu ibintu vyamaze kuyangara, amasasu ariko araba menshi, abasoda bariko barahasiga ubuzima. Ngivyo rero uko vyifashe ngaha mu Burundi, nayo makuru twari tubafisiye muri aka kanya kuri uyu mugoroba. Mukomeze kugira ibihe vyiza, turaza gusubira mu makuru yacu uko turaza gukomeza tuyatohorezwa n'amasoko yacu ari mu bice bitandukanye, nk'abo tuba twohereje muri Tanzania, mu Buganda, muri Kenya, muri Congo ndetse na Washington, aho umukuru w'igihugu nyene yoba yafatiwe matekwa. Turaza kubandanya dutohoza amakuru uko ibintu bigiye bihagaze. Reka mbashimire rero, ni iteka n'umunezero ntangere yo kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka mbashimire kandi ndabibutse mu fyonde sabone na partage, maze amakuru yacu aze yarabashikira gatanu ku kandi. Reka mbashimire rero mwese mwadukurikiraga muri mu gihugu cacu c'u Burundi, nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge n'abandi barijya nino hatandukanye. Ndabashimiye, nimukomeze kugira ibihe vyiza. Amakuru yacu nagasaga.